Maroc komeye cyane gose ko ndabyibagiye izina ari nyibutsa gahunga gacenga cyane gose Maroc kira ku ruhande rw'ibubamfu hari uraza kumunyibutsa ukora ko imeze neza aba ba Bartra niyo bakina ni equipe imeze neza rero ndavye ngene uyu Real Madrid yitwaye kuri match ya Deportivo Alaves ya de doute sinzi ariko harabonetse yuko ntiyitwaye neza nkuko yo kwitwara imbere ya Deportivo Alaves ariko ndavye kuri uyu mugwi wa Real Betis uri muhira ni kintu kitoroshe c'est vrai bakinye match barayitsinda bari Bernabeu ino match bari exterieur sinzi kwizoborohera nkuko bisanzwe nkuko ishobora kuborohera kuko Real Madrid yamari equipe ikomeye rero bariko baja muri course na FC Barcelona turayishikako kuko mbora yuko Madrid ishobora guprofita les difficultés ziri muri FC Barcelona pour le moment rero ino match ni match aganye kuko muri aba biri wose nta wemerewe gutakaza rero Real Madrid iyi match c'est match aganye kuko itoyitsinda Barca gatsinda hariya ndibaza imwe kuba turindire vya Clasico byo bitanguye kubura rero kubwiyi ndatanga amahirwe kuri Real Madrid kuko i Real Betis burya ibo kibana cakangahe burya Real Betis ni ya gatanu wa mugabo ibe ya gatanu mutama gusa amanota ifise ni make amanota ifise make difference de 8 points kuri Atletico de Madrid iyi equipe erega muri Liga Grastal jamukinyi wa umunyamaroke yitwa Ede Abze Eze Abde shimire mugenzi wacu hariya Novance ati atujya kara kabisa gacenga gose cyane Novance ndakuramutse cyane Novance tumushimire cyane gose rero i Real Betis ni ya gatanu no munsi muri Premier League 5 muri La Liga 5 aya namahirwe idashobora gutakaza ivuge ngo wewe Madrid uraje uransinze raje sanze yanyandikiye Novance uzi ikintu gihari izi equipe Real Betis ni ya gatanu Getafe ya gatandatu aba bose bahura n'uwa mbere n'uwa kabiri gusa Getafe ifise 8 difference do 5 points si make ariko Real Betis ifise akazi irashaka kuguma muri Big 5 ivuga ati nimiburi buri dukine Champions League rero mvuga ati ngaha Madrid ntuse bwose Yesti Madrid ntuse byose nukino teganije igihe cy'aha 3 z'ijoro Real Betis zakwira mu yakira uno mugwi wa Real Madrid tubukanye ko bamwe bakenyi bataboneka mu kibuga uyu munsi uwo bitwa Arda Güler ntagiye kuboneka uwo bitwa Edel Militao siyaza kubari ndetse hari n'amakuru ngaha turiko turaronka kiki kuno mugabo Tchouaméni nawe adashobora kuboneka mu rukino guno munsi rwa Real Betis ndetse na Real Madrid umva ko yo bari absence komeye cyane gose kuburana uvuga ati bamwe mu nkingi za mwamba uno mugwi wa Real Madrid usazwe bifashisha mu magara rendezvous nkaya kuko numugwi wa Real Betis wabize neza mu kibanza gatanu rimwe na rimwe uraza ugatanga akazi kuko ufise abakinyi navuga ati bafise experience bashaka kuza kugora uno mugwi wa Real de Madrid nukino mushobora gutigira ko hariya muri 1xbet nukino muza gukurikirana mu masana meza cyane dukesha hariya Canal Please ku munsi w'ejo inkino zobaza bandanije imigwi itandukanye zo biri mu kibuga wavuze neza kiki Getafe izoba iramutse yakira FC Barcelona Getafe mu kwanca gatandatu amanota 48 izoba iramutse yakira umugwi wa FC Barcelona mu kwanca mbere n'amanota 82 FC Barcelona isabwa gukora ikosa nakubwiye ingani iyo migwi ibiri kurikirana Getafe na Real Betis Getafe na irashaka kuvuga ati turi A5 point ya Real Betis tugire inguvu turako twokina iyi Champions League biracyashoboka ariko kuri FC Barcelona c'est vrai nayo ne iri mu kibazo kuko igihe kino match idafise yo Cancelo c'est vrai ragi musubirizi nka Alejandro Balde ntifise Lamine Yamal twarabonye isoko rya Lamine Yamal ingene yagize impact kabisa na Joao Cancelo uyu Lamine Yamal na Eric Garcia afise amakarita y'umuhondo menshi atazomukundira yuko akina rero ico mbona c'est vrai muri milieu yagarutse Frankie de Jong yaje ameze neza ariko aragerageza Pedri azoba hari
Fermin Lopez, Dani Olmo barahari, ukaraba Rashford arahari ameze neza, Robert Lewandowski, uyu mwana azoza yasubiriye Lamine Yamal, uyu mwana Ronny Bargi, ariko nkabona defense yahariya nabonye ikintu kimwe, izo absence zitatu c'est vrai zirakomeye. Uyu mwana Alejandro Balde il est très fort offensivement, défensivement kabisa arafite utuntu tutufaye twinshi. Uzi yuko match bakinyi match batsinze kimwe ku busa bari bakina na Barcelona. Barcelona batsinze kimwe ku busa na Celta Vigo. Yeah, thank you. Yatakaje ari umupira yatakaje bahatse gutsindwa igori, yabaye contre attaque direct. Ibi rero bimwe bikunze gushika les pertes de balle ziba kuri FC Barcelona. Uyu mungu Alejandro Balde yarishaka kwikutira icobo, bari baryoha amapasi iki acha kudacobo biranga. Umupira waro mwaka batanga pasi direct igenda, umuntu yabaye nde yabaye Juan Garcia. Rero hariho utuntu muri defense ya Barca tundufaye duke. Rero iyo Barca iri à l'extérieur akunda kuyigora, birakunda kuyigora avec absence yande y'abantu babiri bakomeye, absence Rafinha, absence ya Lamine Yamal. Abo nibo bantu bakunze kuba bafuka umwataka. Ariko ikindi kintu nabonye Ferran Torres asigaye ameze neza gusa ushaka gusanga eske ameze neza kubera iki hade pass nziza aronka za Pedri za Lamine Yamal. Barabonye ki pass Pedri yaramuhaye igitsindo baciye banga. Rero Ferran Torres ameze neza, yagira kwize 15 bi umenga kuri 14 bi ubu ameze neza nk'umwataka, anataka uno munsi muri Barca afise 14 bi ni sibibi kabisa. Rero nibaza yuko ino match amahigwe ndayaha Barca, ariko l'absence de Lamine Yamal et Rafinha izoboneka kabisa, parce que hazobara akazi gakomeye ka Pedri. Twabonye ino match heze ya Celta Vigo, Dani Olmo kabisa ntiyari muri match neza kabisa, ntiyari muri match neza. Eske Hansi Flick azotanguza Fermin Lopez cyangwa azotanguza Dani Olmo? Eske tuzobona amushira ku ruhande Fermin Lopez cyangwa Rashford azotangu? Ivyo vyose ni bintu byo kubona yuko twarabonye Rashford nawe hari ugusubima kwiwiwe, reperte do baragira gutera mu igori wapi n'ibikirenga. Robert Lewandowski urabona yuko nawe imyaka iki kugenda kwiwiwe kurigwa. Ni FC Barcelona offensivement hari ikintu kibuze, kubura Rafinha, kubura Lamine Yamal, hari ikintu kizoboneka mw'abantu maze ku munsi w'Imana. Ku munsi w'Imana kizoboneka, kuboneka ibitsindo bizogorana muri FC Barcelona. Rero muzi ko kuboneka ibitsindo bishobora kugorana, kandi muzi ko na defense yabo idakomeye cyane. Ico rero kiriko amakenga kuri FC Barcelona, kuri abo bakinyi batazoba bahari, batazoboneka kuri urukino. Yes, kubakinyi batazoboneka kuri urwo rukino. Getafe FC Barcelona igihe cy'isaha 10:15 ku munsi wejo. Mu zindi nkino zihari n'ukino nago ntarusanze na gato ni Atletico de Madrid zo biramutse yakira uno mugwa Atletico Club do Bilbao. Ku munsi w'Imana inkino zabandanije, Rayo Vallecano yakira umugwi